atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Abari mu buhinga bw'ivyuma batuma amajwi n'amasanamu bibashikira ikibiriraho ku mihoro itandukanye ya RPA ni Rusiya Kabera fadikanije na Ines Gakiza abanda baramukije nongera ndabahikaze inshuti namwe bakunzi mwahisemo gukurikira amakuru y'ikiganiro Humura Burundi yo kuri uno munsi wa mbere ikigenekerezo rya 18 Rusama umwaka wa 2020 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru aza kuba ashimikiyeko. Abamenyesha makuru bari ku ntonde z'abazokwitoza mu matora bucaba kuri uyu wa gatatu bankiwe kuja mu runani rw'abazokurikirana ibijanye nayo matora byavugiwe mu mubonano wahuje abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere hamwe n'umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibiro vya ONU basaba leta y'u Burundi kugarukana ituze mu gihugu kugira ngo hazobe amatora atekanye navyo nyene muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Mu kigabane kajugujugu mwama mukurikira ku minsi yose ya mbere mu gice ca kabiri cha kino kiganiro tuza kubayagira ibijanye n'amakenga abiyamamaje bagifise n'ingene bizova muri ayo matora bishobora kuzokwakirwa mu kanyisase idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'amagara y'abantu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwaraye bwemeje ko hari abandi bantu 15 bashasha banduye ikiza c'umugera corona ariko rero mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje ntaco bashima gushikiriza ku muntu bivugwa ko yahitanywe n'uyo mugera mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Inkuru twateguriwe na Emile Nibasumba. Umukenyezi yinjiye ibitaro Kira Hospital ku munsi wa gatandatu yahavuye asandaba mu ijoro ry'uwo munsi nyene. Amakuru ava mu Gasekebuye aho yari asanzwe aba avuga ko yari amaze iminsi agwariye muhiriwe igihe yaja kwa muganga kuri uwa gatandatu ngo yari amaze kuremba. Amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uwo mukenyezi yari agwaye umugera wa corona. Imbere yuko uwo mukenyezi asandaba abaganga bo kuri Kira Hospital barankiye inshuti ziwe n'abagenzi ko baja kumuraba aho yari agwariye. Amakuru twaronse nuko mu bushikiranganje babwiye umugabo yari yubakanye n'uwo yasandavye kuguma muhiriwe ukwa wenyene ngo ntiyemera baza kumuramutsa ariko uwo mugabo ngo gushika ubu ntarapimwa. Mu itangazo ryashizwe habona kuri uw'Imana ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntaco bwavuze kuri uwo mukenyezi yasandavye. Ubwo bushikiranganje bwavuze gusa ko hari abantu 15 bashasha babonetse ko banduye umugera wa corona. Leta y'u Burundi ikaba gushika ubu yemera ku mugaragaro abantu 42 bamaze kwandura harimwo umwe yasandavye. Emile Nibasumba kuri uyu w'Imana nyene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubicishije ku rubuga Twitter bukaba bwamenyesheje ko mu Burundi badategekanya gusaba abarundi kuguma mu ngo zabo kugira ngo bakinge irandagata ry'umugera corona. Mu bijanye no kumenyesha amakuru narimpeje kubabwira mu ngingo nkuru za kino kiganiro ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bwabonanye kuri uyu wa mbere n'abamenyesha amakuru bose bazoba bari mu runani rw'ibimenyesha amakuru ku munsi w'amatora. Ikibazo c'abamenyesha amakuru bamaze kwerekana imigambwe barimo cateye impari kubwo umushikiranganje Frederic Nahimana bamenyesha amakuru ngo bari bakwiye kudasubira muri urwo runani. Muri uwo mubonano bamenyesheje kandi ko umuziki wahora uranga urunani rw'ibimenyesha amakuru ugiye guhindurwa. Ino nkuru duca twigaruka ko mu kanya ahibonekera. Mu bijanye n'ubutungane uyu munsi ugira wa 210 bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru iwacu bahagaritswe bagiye kurangura umwuga wabo. Bahagaritswe kwa 22 gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri commune Musigati gutohoza amakuru ajanye n'ingwano zariko zihuza abajejwe umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibirwanisho. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Ejide Harerimana bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza barumvirijwe na sentare isubiramwe imanza ya komine Ntahangwa kwa gatandatu Rusama. Urubanza rwabo rwashizwe mu mwiherero hakaba hasigaye iminsi 18 ku kiringo gitegekanywa n'amategeko kugira iyo sentare isohore ingingo izoba yafashe. Mu buhinga bw'imwe batumirira amate tubandanye n'ikiganiro Humura Burundi. Arno sa ndakwenda ukeneye ekumenya byinshi ngo nankana hajye mu mazi y'amatora ntajye mu bwiherero ngo hazo hariho ivyuma bifata amasanamu
n'ibindi bifotora ngo ku buryo ashobora kuba n'ico umuntu yatoye ico umuntu yatoye wahiye urazi kuba yo kanabimbaza sinzi yo mubikura vraiment sinzi n'ubibabwira ntiyagira usubira kubatera ubwoba ntiyagira usubira kubahenda amana yanje hajya mu tuzu tw'amatora ivyuma bifotora canke bifata amasanamu bizoba biriyo reka da ntiyagira usubira kubabisha niwaja gutora utora udakebaguzwe utora utekanye utora ikiri ku mutima genda ubwire n'abandi. Ujanye n'agateka kazina muntu ruhigi rw'abanywanyi b'umugambwe senero rurabandanya hirya no hino mu gihugu kuri uyu w'Imana abataramenyekana igitigiri bagizwe ahanini n'abari ku ntonde z'abazokwitoza hamwe n'abazohagarikira amatora baramaze guhagarikwa abandi baratizabo barahunga bose bagirizwa kuba ari bo basambuye ingoro zitanu z'umugambwe CNDD-FDD zo muri zone buruhukiro komine n'intara ya Rumonge inkuru tubaza Onezime dushimagize. Ubwo ruhigi ku banywanyi b'umugambwe senere muri zone buruhukiro komine n'intara ya Rumonge rwatanguye kuri uyu w'Imana inyuma yaho bivuzwe ko ingoro zitanu z'umugambwe CNDD-FDD zasambuwe muri iyo zone mwijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Amakuru dukesha abanyagihugu bo muri zone buruhukiro avuga ko ubwo ruhigi rurongowe na musanteri wa komine Rumonge ari kumwe n'urongoye ishirahamwe riteza ibigazi OHP, abapolisi, umukozi w'urwego rw'iperereza mu ntara ya Rumonge hamwe n'imbonerakure. Igitigiri cyamaze gufatwa bose muri urwo ruhigi ntikirashobora kumenyekana ariko amakuru dukesha abanyagihugu bo muri iyo zone yemeza ko abahigwa cane ari abari ku ntonde z'abazohagararira amatora mu mugambwe senere aho bivugwa ko bose baba bamaze guhagarikwa batabwa mu mvuto. Uwundi bavuga ko afise uruhara muri urwo ruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi b'umugambwe senere muri zone buruhukiro ni Lieutenant Colonel Pascal Minani batazira amababa. Ivyo ngo kaba bikora kugira ngo akore intambamye mu nzira kuko uwo bubakanye Minani Peroz ari mu bitoza mu kibanza c'abashinga amateka mu mugambwe CNDD-FDD. Naho abo banywanyi b'umugambwe senere bariko baratotezwa bahagwa izo ngoro z'umugambwe CNDD-FDD zasambuwe. Bo bavuga ko zasambuwe n'imbonerakure kugira ngo haboneke icitwazo co kubahohotera. Ntitwashoboye kuronka n'itanga Celestin musitanteri wa komine Rumonge co kimwe na Lieutenant Colonel Pascal Minani batazira amababa ngo bagire ico bavuze kuri ivyo babagiriza. Dushimire na Onezime dushimagize tukiri ngaho nyene mu gisata c'agateka kazina muntu tuve muri mu ntara ya Rumonge dusimbire mu ntara ya Bujumbura abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi babandanya guhohoterwa kuri uyu wa mbere abashika 200 b'umugambwe senere mu makomine ya Kabezi na Mutimbuzi bafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'imbonerakure gushika ubu bose uko ari 200 bakaba bataramenyeshwa ico bapfungiwe inkuru ya Hervé Yuhire. Mugaturuturu ko kuri uyu wa mbere abanywanyi b'umugambwe senere bo ku mitumba ya Karonke na Mayebe muri komine ya Kabezi bazinutse basanga igipolisi n'imbonerakure zikikuje imihana yabo abagera kuri 16 bo muri iyo mihana bakaba baciye bafatwa bajanwa kwegeranirizwa ku musozi wa Mubone nkuko bivugwa no munyagihugu. Aho imihana yo kuri Karonke na Mayebe aho mu mugambwe senere babise basanga bakikuje n'abapolisi aho iyo mihana yari yakikuje yakifata abo bemeyo bafashwe n'abantu baba bacumi batandatu baradugana aho bita ku Muhoni niho babegeranirije n'ubu tutaramenya icyo bariko barahomba ese ko abaragasohoje nyene ko mugambwe abariko bagirira kugera igice isaha 8 z'umutaga nta numwe yari bwamenyeshwe ico yafatiwe. Aya makuru nyene atangwa n'abanyagihugu yemeza kandi ko no muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kuri wa mbere hari abandi banywanyi bane basanzwe indongoze z'umugambwe SNL bafashwe nabo nyene n'igipolisi kiri kumwe n'imbonerakure inyuma yaho bari bahejeje gusakwa mu ngo zabo. Bamwe mu begereye imiryango yabo bakavuga ko ifatwa ryabo atakindi rigamije atari imvo za politike. Kuri ivyo twarondeye Ndayishimiye Renilde musitanteri wa komine Kabezi co kimwe na Butoyi Simeo musitanteri wa komine ya Mutimbuzi telefone zabo zikaba zizimije. Hervé Niyuhire mu bijanye na politike naho ibimenyetso biranga umugambwe CNDD-FDD vyakoreshejwe mu myamamazo biracaboneka hirya no hino mu bisagara vy'u Burundi ni mu gihe mu mategeko agenga amatora imyamamazo yaheze kuri uyu w'Imana. Bamwe mu banyepolitike bakavuga ko ari ukwiganza k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Walter Kwizera.
Igitega ku mugwa mukuru wa politike amafoto manini yamamaza Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu gushika kuri uyu wa mbere yarakiboneka mu gisagara hagati. Izindi foto za Evariste Ndayishimiye zari zikimanitse kwibubu. Mu vyapa bitatu vy'umugambwe CNDD FDD vyari bimanitse hagati mu gisagara ca Gitega hamanuwe bibiri gusa. Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi haboneka imoto zitari nke zigifisa amadarapo y'umugambwe CNDD FDD eka n'amafoto nyene uwo mukandida yakoresheje mu myiyamamazo yarakiboneka ku miduga imwe muri ico gisagara. Hari n'ibifoto binini vyarahasanzwe hamanikwa ivyapa vyamamaza amashira hamwe n'ibidandazwa vyari bikiboneka ko amafoto ya Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere. Ariko hamwe abanyagisagara bakamenyesha ko bari batanguye kubimanura. Ingozi kwari nkuko nyene amafoto ya Evariste Ndayishimiye ariko inzandiko zihamagarira abanyagihugu kumutora yaboneka ku vyapa binini bimanitse aho basanzwe bamanika ivyamamaza amashira hamwe no ku miduga. Iyo miduga nyene hari niyaboneka ko utudarapo duto twa CNDD FDD. Feneas Nigaba avugira umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko uwo mugambwe ubigira nkana uzi kuri ko nyanga amategeko mu kubandanya imyiyamamazo kandi igihe cyayo caraye kirangiye agasaba seni gukora ikijejwe. Ubisatwe kampanye yaheze jo 18. Urumva rero mu mategeko uyu munsi byategerezwa uwategera kuvuga ko uyu munsi mu gatondo bikava bikimanitse muri kampanye kibandanye. Twebwe dusaba niko yo kurikiza amategeko ni yibibazwa. Ibicyafishije ni uteta gufata inyungu zishoboka kugira ngo ibyo bintu bihagarare ntibibandanye. Twebwe kwibaza ko ariko kwijijisha bakakugira ngo babandanye na kampanye. Uruganda rwa RPA twarondeye Philippe Nzobonariba avugira umugujejwe wo gutunganya amatora seni ariko telefone yiwe yahamagaye inshuro 3 zose iburu witaba. Walter Kwizera urugero abanyagihugu berekanye mu kwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza gwerekana ko banyotewe ko haba impinduka mu Burundi amabatandukanye bakoregwa agahagarara. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa 17 Rusama n'amashirahamwe 15 adaharanira ivyicaro vya politike mu gihe buca haba amatora. Vitali Nshimirimana arongoye Force yavuze ku bw'ayo mashirahamwe hamenyesha ko ayo matora atarakwiye kuba uravye ingorane igihugu kirimwo hari nako guhamagarira makungu kugaba kugira ivyihonyangwa y'agateka kazi na muntu ntivyunyuke inyuma y'ayo matora. Umushingwamanza Vital Nshimirimana aya matora bucaba mu bisanzwe ntiyatezwa kuba ntiyashobora kuba kubera uravye ivyerekeye umutekano injane za politike zikibandanya iterabwoba giganje mu gihugu c'u Burundi aho ubona yuko umunyagihugu adashobora gushikiriza ijagona atamashira hamwe atabimenyesha makuru vyigenga bishobora gukora vyisanzuye imigambwe imwe yahagaritswe yindi yafuswe abanywanyi batotejwe ibihumbi birenga 500 by'abarundi bakaba bari mu buhungiro hanyuma noneho tukabona n'ingene ayo matora atagira gihagarikira kuko umugwi ukunge n'umugwi seni wifata biraboneka yuko uwo mugwi udashobora gutunganya ngo wongere wuzurize abari mu matora na cyane mu gihe ho kwaduka amatati ariko rero naho bimeze uko ayo mashirahamwe yarabonye yuko abanyagihugu basedukanye n'iyonka muri zino ndwi zitatu kugira ngo berekane yuko bakeneye yuko ibintu bihinduka. Ico ni ikintu dushima cyane kuko abanyagihugu barerekanye yuko bashobora gutsinda ubwoba bakerekana yuko bakeneye yuko ibintu bihinduka bivuga yuko naho uko vyogenda kose uzotsinda wese azobazi abanyagihugu aho bahagaze ico bakunda nico banka. Hanyuma ikigira kabiri turiko turaraba no matora ibihe abayemwo n'injane n'iterabwoba bihari tugira tuti abari mu matora cyo kimwe n'abafasha Burundi n'ababikurikirana bose inzego zose z'igihugu byose bitegerezwa gufashanya kugira ngo aya matora ntasubire kuba impwezi y'amarere ntasubire kuba intandaro y'ubwicanyi budasanzwe nkuko twabibonye mu mwaka wa 2010 no mu mwaka wa 2015. Hanyuma turatera akamo amakungu tuyasaba yuko iyo meramagabo agashobora gufasha agashobora gutabara hamwe ivyo guhungabanya agateka kazi na muntu vyobandanya kugira ngo ejo inyuma y'amatora mu Burundi
hashike nk'ivyashitse mu gihugu ca Kenya canke ca Cote d'Ivoire aho inyuma y'amatora abanyagihugu ibihumbi bagandaguwe. Umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye urunani Force tukiri mu bijanye n'amatora nyene shira hamwe mpuzamakungu gishinze gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB mu mfunyapfunyo riratera ivyatsi iterabwoba niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu yibonekeje myamamazo yarayisozerewe Karina Teritsakiana serukira IDHB hamenyesha ko leta y'u Burundi irenze uruho rw'amazi ku gatotezo kagoma kagirirwa abo batavuga rumwe ari nako kumenyesha ko atagikozwe ngo izo mvururu za politike zihagarare ibara ishobora kugwa mu Burundi yaba hagati canke inyuma y'amatora Karina Teritsakiane aserukira ishira hamwe IDHB. La violence politique s'intensifie fortement au Burundi à 2 jours seulement des élections présidentielles, législatives et locales du 20 mai. Imishamirano ya politike yabaye ndanse mu Burundi mu gihe hasigaye imisi 2 gusa ngo haba amatora y'abashinga amateka nayo mukuru w'igihugu igenekerezo rya 20 Rusama 2020. Amatohoza yakozwe n'ishiramwe mpuzamakungu yishinze gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB yerekana ko hari ubwicanyi bwinshi bwakorewe abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL bukorwa n'imbonerakure za CNDD FDD mu kiringo c'imyamamazo yarangiye ku munsi w'ejo. Amatangazo ashikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko umugambwe CNL ari wo wagirizwa ku rugero rwa 95% kwijana imishamirano n'ibitero vyabaye aha iruhande yuko ayo matangazo adafise ishingiro birerekana neza ko igipolisi cy'u Burundi gihengamye. Birababaje kubona amakungu n'abategerezwa kugira ico bakoze bibereye mu gacerere ntangere. Mwibaza ko abantu bangahe kandi bagiye kuborezwa igufa canke gupfungirwa ubusa imbere yuko ibihugu n'amareta vy'akarere vyikangura ngo bifate ingingo bizogorana guhagarika intureka zishobora kwibonekeza inyuma y'amatora. Ugutana mu mitwe kuguma kwibonekeza yaba ku ruhande rwa CNL canke rwa CNDD FDD kandi abakomeretse ku mpande zose barahari. Ububisha bw'imbonerakure cyo kimwe n'intwaro ya CNDD FDD ibashigikiye iyo bariko baratoteza batavuga rumwe n'ubutegetsi birahungabanya imitima y'abarundi sinzi. Leta y'u Burundi yarirabira hirya ntiyagira icikoze ku bitero n'agatotezo vyagirirwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere no hagati mu myamamazo. Turafise impungenge ko hatagize igikorwa vuba ngo iyo mishamirano ihagarare kwibara rishobora kugwa mu Burundi hagati canke n'inyuma y'amatora. Ishirahamwe mpuzamakungu gishinze gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi yarasavye ibihugu vy'akarere cyo kimwe n'amashirahamwe atandukanye ko botanguza ibiganiro vyihariye hagati y'abo bakandida babiri bahanganye. Et les organisations régionales à engager des discussions franches avec les 2 principaux candidats à la présidentielle. Karina Teritsakiana serukira ishirahamwe IDHB gishinze gukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi yasubirwamo mu rurimi kavukire na mugenzi wacu Innocent Valentin Singirankabo. Eka n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika wifadikanije n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU birahamagarira leta y'u Burundi gushiraho icuka ciza kizotuma abarundi batora batekaniwe mu budasa bwabo. Mu itangazo basohoye kuri uyu w'Imana bahamagarira kandi abanyepolitiki bo mu Burundi kwikubita gashi nabo nyene bagakuri kiza ibiri mu gitabo c'inzira bateye ku mukono kwa 2023 Kigarama umwaka wa 2019. Inkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Amakuru avuga ko mu kiringo cyo kwiyamamaza habayemwe amajambo y'iterabwoba no gushamirana hagati y'abanyamigambwe araraje ishinga umugwi w'ubumwe bwa Afrika kumwe n'ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Mu itangazo yasohoreye hamwe ayo mashirahamwe ahamagarira abajejwe gutegura amatora inzego z'umutekano hamwe n'ibimenyesha makuru guterera mu gushiraho icuka ciza wo mushinge w'amatora yizewe na bose mu Burundi. Muri iryo tangazo nyene ayo mashirahamwe ko arabiri ahamagarira abanyepolitike kwirinda ivyo bacanishamwo bagashira imbere ibiganiro byo bishikana ku matora atekanye kandi ahurijwe ko na bose. Ayo mashirahamwe ahamagarira abategetsi b'u Burundi gukurikirana no guha ikibanza gikwiye abakenyezi mu itunganywa ry'amatora. Ikindi basaba leta no gukingira amagara y'abanyagihugu mu gushiraho ingingo zo kwirindikiza ca COVID-19. Nayo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi, umugwi w'ubumwe bwa Afrika n'ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu ONU bahamagarira imigambwe gukurikiza ibiri mu gitabo c'inzira basinye ku igerekerezo ya 2023 Kigarama 2019. Humura Burundi.
Tugaruke kuri ya nkuru nababwiye mu ngingo nkuru ijanye no kumenyesha amakuru bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bwabonanye kuri uyu wa mbere n'abamenyesha amakuru bose bazaba bari mu runani rw'ibimenyesha amakuru ku munsi w'amatora. Ikibazo c'abamenyesha amakuru bamaze kwerekana imigambwe barimwo cateye impari kubw'umushikiranganje Frederic Nahimana abamenyesha amakuru ngo bari bakwiye kudasubira muri urwo runani. Muri uwo mubonano kandi banamenyesheje ko umuziki wahora uranga urunani rw'ibimenyesha amakuru ugiye guhindurwa. Twabiteguriwe na Josiane Muzaneza. Muri iyo nama higaragaje impari kubijanye n'abamenyesha makuru berekana ku mugaragaro ko bari mu migambwe. Bamwe muri bo na cane cane abarongoye ibinyamakuru vya leta bakaba baragaragaye mu makoraniro nka yose y'umugambwe uri ku butegetsi kandi bari mu mwambaro uranga uwo mugambwe wa CNDD FDD. Umushikiranganje Frederic Nahimana wo guhanahana amakuru akaba yabanje gusaba ko abamenyesha makuru nk'abo batosubira kuja mu runani rw'ibinyamakuru. Twaravuze yuko dutegerezwa gukuramo imigwi itatu y'abamenyesha amakuru bakava muri uru runani. Umugwi wa mbere ni umumenyesha amakuru ari muri iyi sineriji kandi akaba ari liste y'abitoza. Yibaza ko umugwi wabihereje ko twarababonye abo bantu batubwiremo nibo kuko uwo niwo tuzobona kuri te ari muri liste y'abakominani cyangwa ari muri liste y'iyi kandi ari umumenyesha amakuru ari mu runani kuri tuzomuhanisha kandi bikomeye. Umugwi wa kabiri nuko abajournaliste bamaze kwerekana aho bahengamiye. Twaravuze yuko tutegerezwa kubakuramo kugira ngo ibintu bitonde neza. Kigira gatatu twaravuganye yuko abashefu danse bategerezwa kuba abantu abashefu danse n'abarealisateur batoza kuba abantu bari experimente. Nibaza ko umugabo amaze kubikorera ko uraza kudushikiriza. Ariko Gorgonsa Bushimike arongoye radio Nderagakura hamwe na Claude Nkurunziza arongoye radio Rema FM bose bari mu mugwi utegura amakuru y'urunani rw'ibinyamakuru bavuguruje uwo mushikiranganje. Kubwabo ngo naho hari abamenyesha amakuru bagaragaza imigambwe barimwo mu kwambara imyambaro y'imigambwe ngo hari n'abandi benshi batavyerekana kandi basanzwe bari mu migambwe. Ikindi kibazo cahaririwe ko kijanye n'abamenyesha amakuru bahawe kuzokorera mu makomine abiri usanga bitoroshe kujamwo yose. Abamenyesha amakuru bakaba bavuze ko bisa nkaho hari ibiro vy'amatora atawuzigera amenya ivyavuyemwo. Muri iryo huriro Chanel Sabimbona umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru yanaboneye akajya ko kumenyesha ko umuziki wahora uranga urunani rw'ibinyamakuru uzoca uhinduka kuva mwaya matora. Insiguro yatanze akaba ari yuko mwene iyo miziki itarenze imyaka 15. Ivyo bikaba byatangaje abanyamakuru bari bitabiriye iyo nama batari bake kuko mu nama yaheruka yo gutegura urwo runani hari hasiguwe ko imvo nyamukuru ari yuko uwo muziki ukoreshwa n'ayandi maradiyo. Josiane Muzaneza arakeneye mu bijanye n'imibano naho inyuma y'ukwezi kurenga abahuye n'imyuzurira y'amazi mu Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura n'ubu hari abatararonkaho bakikumusaya uretse abari kurushi baronkejwe uduhema abasigaye baba mu tuzu tw'ibiti dusakajwe amagunira ibiheza bigatuma barara bahagaze nkuko tubibaza Vicky Chris n'interetse. Bamwe mu banyagihugu bahuye n'imyuzurira muri zone Gatumba baganire na RPA bamenyesha ko imiryango myinshi mu bahuye n'ivyo vyago itashoboye kuronswa amahema babamwo. Benshi muri abo nabegeranijwe mu masite ya Kinyinya ya kabiri hamwe na Kigaramango. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba bavuga ko barondeye ingene biyungunganya barondera uduti barabohanya badusakaza amagunira n'ibirago. Ivyo bikaba bitaboroheye kuba muri utwo tuzu na cyane cyane ku bantu bafise imiryango minini. Uturere dutangwa nabo banyagihugu ngo ni nk'igihe imvura iguye. Ivyo bisakazo vy'amagunira n'ibirago nta kinini bifasha kuko amazi amena akonona ibiri muri utwo tuzu vyose. Ikindi abanyagihugu bavuga ni nko mu gihe cy'ijoro imbeho irinjira muri utwo tuzu abari muri two bose bagakanya. No mu gihe cy'izuba naho nyene abanyagihugu bavuga ko bitaborohera kuko hashuha cyane gushikaho bamwe bava muri utwo tuzu bakaja kwikinga izuba no gusama akayaga musi y'ibiti bibegereye. Amasite acumbikiye abanyagihugu bo mu Gatumba bahuye n'imyuzurire y'amazi akaba ari Kinyinya ya kabiri Kigaramango hamwe n'ikigwati cy'amahoro cyo muri zone Maramvya. Iyo myuzurire ikaba yatumye imiryango irenga 10,000 itizabo kuva mu kwezi kwa Ndamukiza. Vicky Chris n'interetse abantu bane nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandagwe mu mihingo itandukanye y'igihugu muri iyi ndwi twaraye dusozeye. Muri abo bishwe batatu batowe ari biziga. Inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye.
Ibiziga bibiri vy'abagabo vyaratowe mu ishamba cimeza rya Kibira ku mutumba Muyave muri zone Ndora komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu gatondo ko kuri uyu wa kane uheze. Amakuru ava mu Cibitoke avuga ko abo bantu bari abadandaza b'inka bo mu ntara ya Kayanza bari bavuye kudandaza inka Indora bagwa mu mutego w'abagizi ba nabi. Kuri uwo musi nyene Jackson Simbanani batazira kirawata umugwizatunga yakora akazi ko kuvunja amahera mu gisagara ca Bujumbura yaratowe ari kiziga muri zone Nyakabiga kwibarabara bitiriye imprimerie benshi bita Avenue de la Mort. Jackson Simbanani batazira kirawata yari yanyurujwe muri zone Rohero n'abantu bari mu muduga Toyota TI ifisi nomero zimarati he a 81 ubusa 5. Umuntu umwe akaba yarafashwe n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Kuri uwo musi nyene w'igenekerezo rya 14 Rusama mu ntara ya Bururi hari umuntu yishwe atemaguje imipanga ku mutumba Nyavyamo muri komine Bururi. Amakuru avi Bururi atumenyesha ko uwo munyagihugu yishwe igihe yari yaje kwiba. Nyene iyo nzu bivugwa ko uwo munyagihugu yari yaje kwibako akaba yaciye afatwa. Dushimire Emmanuel Ndayishimiye kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza ari naho imbere duciye dusozerera amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa mbere igenekezo ya 18 Rusama umwaka wa 2020. Shimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyakwirikira umuhinga w'ivyuma Rusiya Kabera hamwe na engineer Regide Mwemero yahavuye akorera mu ngata Ines Gakiza nabo nyene bakenuye umwe wese kuco yaterereye. Abanyamesha makuru bagenzanje bafashije kuyegeranya nabo nyene sinogenda ntabakengurukiye Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri micro nabipfurije kugira umuhinga mu mwiza. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye